abashira umutima bose ku vy'iyo Mana irabihishurira. Abashira umutima bose ku vy'iyo Mana irabihishurira. Imana ikomerwa amashi menshi. N'amajambo agiye kudutera intege zo gukomeza kubana n'iyo Mana, tubishize mw'umwete, tutabigira ibintu bito, ariko tubishize mw'umwete kugira ngo noneho urugendo rwacu rukomeze kuba amahoro. Imana ishimwe. Mu buzima bwa misi yose iyo uri kuraraba ko tubayeho, umuntu ikintu cy'agaciro usanga agiha umwanya. Uko ikintu ari icy'agaciro mu buzima bw'umuntu, niko usanga agiha n'umwanya munini. Uko bigenda birasumbasumbana. Imana yacu ihabwa icubahiro cyane. Rero ijambo ry'Imana ritubwiye ngo abashira umutima ku vy'iyo Mana bose irabihishurira. Iryo jambo rivuga ngo irabihishurira ni ingaruka cyangwa se ni inyungu yo gushira umutima ku Mana. Iyo rero wamaze guhishurirwa iyo Mana, iyo yakwihishuriye, bikava muri bimwe twumva, muri bya bindi twumvana abayibonye, ariko bigashika mu buzima bwacu aho natwe tuyibonera nyakwibona. Ivyo bigushikana ahantu ata kintu na kimwe gishobora kugutandukanya nayo, kuko ntuzi Imana wabwiwe na banaka, ntuzi Imana wasomye ibyayo muri Bibiliya gusa by'ivyo yagiye ikorera abandi, ariko uzi Imana yakwishuriye wewe ubwawe, ifatanije na za ntahe zose wagiye wumva, ifatanije na ya majambo y'Imana duhora dusoma. Imana ikomerwa amashi menshi. Rero uyu munsi numva mfise umutwaro uvuga ngo Imana iduhe kongera kuyimenya kugira ngo ivyo bidutere kurushiriza kugendana nayo. Imana ibahezagire cyane. Duhere mu gitabo c'Imigani. Duhereye mu gitabo c'Imigani, igice cyaho ni cya mbere, turahera ku murongo wa 23. Ni urupapuro rw'175 mu isezerano rya kera. Imigani igice cya mbere duhereye ku murongo wa 23, tubona Imana ihamagara abantu bayo ibabwira uko bakwiye kubigenza. Umurongo wa 23 uvuga ngo muhindukire kubwo kwihanikiriza kwanje, raba nzosuka impwemu yanje kuri mwebwe, nzobamenyesha amajambo yanje. Ko ndabahamagaye namwe mukanka, nk'abakura ntihagire uwubibabara, mukagaya inama zanje zose, mukanka kwihanikiriza kwanje, nuko nanje nzobatwengera mwijigo mu gihe c'ivyago vyanyu. Nzobitamba ku muvyimba agatengo kabafashe, agatengo kanyu kabafashe nk'igihuhuta, ivyago vyanyu bibazingazinze nk'agashururu, guhagarika umutima n'ubusinzikare bibashikiriye. Niho bazontakambira ariko sinzobishura, bazondondera ubudahumeka ariko ntibazombona. Nuko kuko bagiriye urwanko ubwenge, ntibahitemwo kubaha Uhoraho, bakanka inama zanje, bagakengera ukwihanikiriza kwanje kose, nico gituma bazojya ku vy'inzira zabo zamuje, bazohaga akazikira kabo ubwabo. Gukomantaza imitima kw'imburabwenge kuzozica, kandi kugubwa neza kw'ibipfu kuzobihonya. Ariko uwuntega ugutwi azoba amahoro, azokwama atekereje atakibi atinya. Ndasubiramwo, ariko uwuntega ugutwi wese azoba amahoro, azokwama atekereje atakibi atinya. 'Imana ikomerwa amashi menshi. Imana ikomerwa amashi menshi. Rero uyu munsi numva mfise umutwaro uvuga ngo Imana iduhe kongera kuyimenya kugira ngo ivyo bidutere kurushiriza kugendana nayo. Imana yacu ihabwa icubahiro cyane. Rero
Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe kandi aya majambo y'Imana dusomye tubonye adutera intege kukumvira ukwihanikiriza kw'Imana. Imana iratwigisha, Imana ku munsi cyangwa se umwitwarariko wayo wa minsi yose nuko twoguma mu bucuti bwacu nayo. Imana ishimwe cyane. Kuco rero irakora ibishoboka byose, ikaduhanura, ikatubwira kugira ngo bikunde tugume mw'ubwo bucuti bwacu nayo. Imana ishimwe cyane. Aya majambo rero dusomye ku ruhande rumwe arateye ubwoba cyane, kuko Imana ubwayo ivuze ngo nzobatwengera mu ijigo, agatembo kabafashe, ibihe bibi bibaziye, ngo nzobatwengera mu ijigo, ngo kandi mw'ico gihe ngo bazompamagara sinzobumva, bazondondera ariko ntibazombona. Imana idufashe cyane. Ico gihe ni ca gihe ishengero rya Kristo rizoba rivuye mu isi, Yesu aje gutora umugeni, Yesu aje gutora abamwizeye. Ico gihe rero abatamwizeye, abafashe minenegwe ijambo ryiwe, ngo ico gihe bazomurondera ariko ntazoba akiboneka. Imana ishimwe cyane. Bibiri igacivuga ngo nuko urondere uhoraho bigishoboka ko abonwa, ni mu mwambaze akiri hafi. Imana ishimwe. Ico gihe rero cyo kumurondera n'ubu tucumva ijwi ryiwe, watewe intege kuri byinshi, shirako ukore ibisigaye. Imana iri kumwe natwe. Imana ishimwe cyane. Aya majambo duhereje ko mu gitabo cy'imigani avuga ngo, Imana ishimwe cyane, mu gitabo cy'imigani umurongo wa 33 havuga ngo ariko urunega ugutwi wese azoba amahoro, azokwama atekereje atakibi atinya. Imana ishimwe cyane kandi Imana iturinde gukomantaza imitima yacu. Imana ishimwe cyane. Rero tugiye kurabira hamwe nk'uko ijambo ry'Imana turiko turasangira ribivuga ngo abashize umutima bose ku vy'iyo Mana irabihishurira. Mbega ni gute noshira umutima ku vy'iyo Mana? Ego ndavyumva ko izobihishurira, ibihishurira. Mbega none nkwiye kubigenza gute? Hama twanabonye ko iyo Imana imaze kukwihishurira ugendana nayo atabwoba na bumwe ufise mu rugendo rwawe. Nta kigutera ubwoba kuko uvuga ngo ya Mana y'abantu n'abanyitangiye imbere, ya Mana nabona nanje ubwanje iyo iri kumwe nanje, kandi kuri kumwe nanje nzohorana intsinzi. Imana ikomerwa amashyi menshi. Iyo Imana yakwishuriye nuko bigenda, nta kigutera ubwoba. Niyo ugeze hamwe bita ngo ni muyabira, umenya ngo narire mugandi kumwe n'Imana ntacaza kungira. Imana ishimwe. Rero ikibazo tugiye kwishura ko umwe wese yo kwibaza ni ikibazo kivuga ngo none ngiriki, none nokora iki mu gushira umutima ku vy'iyo Mana. Imana ishimwe cyane. Inyishu ya mbere ivuga ngo ni mu gusoma ijambo ryayo. Imana ishimwe. Mu gusoma ijambo ryayo uzoba uri kuyashira umutima ku vy'iyo Mana, kuko ariko n'abantu batariko bagendana n'iyo Mana badashize umutima ku vyayo. Iyo babajije bakubwira ngo bizi Imana. Imana idufashe cyane. Mugabo Imana irabizi, mugabo weho ubizi kwiki? Weho niyo Mana mubizi gute? Imana ishimwe cyane. Rero ntituka abantu bashira ku ruhande by'Imana ngo tubiyihebere, oya, ariko natwe ubwacu uruhara rwacu mu byo kugendana n'iyo Mana ni karahara mu ruganda ntibacure. Naho Imana yokora byose kandi yarabikoze, yarabihejeje, mugabo nutatera intambwe nawe ngo ugire icyo ukoze, uyizere, ugendane nayo, userangure ivy'ijambo ryayo, nutabigira uko ntaco bizomarira wewe. Ariko ngo abashira umutima ku vy'iryo jambo abo bizobihishurira, bazoba amahoro kandi nta kibazo tinya. Imana ishimwe cyane. Dusome rero amajambo y'Imana
kuri iki kintu kivuga ngo ni mu gusoma ijambo ryayo, dusome mu gitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa igice cyaho c'8, dusome duhere ku murongo wa 27 dushikane kwa 39. Igitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa igice cyaho c'8, umurongo wa 26 ni ku rupapuro rw'141. 26 bavuga ngo, maze umumarayika w'umwami Imana abarira Filipo ati, va hasi uje ibumanuko ushike mu nzira imanuka iva i Yerusalemu ikaja i Gaza, imwe yo mu bugaragwa. Ava hasi aragenda, haza umunyetiyopiya inkone y'ububasha bwinshi yakorera Kanidake umugabekazi w'abanyetiyopiya, niyo yazezwa itunga ryiwe ryose, yari yagiye i Yerusalemu gusenga. Imana ishimwe cyane. 28 havuga ngo, yahindukiye yicaye umukogote wiwe ukwegwa n'amafarasi, asoma muri Yesaya yavugishwa n'Imana. Mpwemu abarira Filipo ati, niwegere uriya mukogote ugendane nawo. Filipo yirukirayo, yumva asoma muri Yesaya yavugishwa n'Imana, aramubaza ati, ivyo soma urabitahuye? Nawe ati, nobishobora nte ntabonye ubindongoramwo? Yinginga Filipo ngo yurire bicarane. Igihimba cyo mu vyanditswe yasoma cyari ikingo yajanywe nk'intama bajana mu ibagiro, nk'umwagazi w'intama utekerereza imbere y'ukemura, niko atakuye ku munwa. Imana ishimwe. 33 bavuga ngo, hamwe yacishwa bugufi barenganye urubanza rwiwe, abururunganwe rwiwe ninde azoshobora kubadondora, kuko ubugingo bwiwe bukuwe mu isi. Iyo nkone ibaza Filipo iti, ndakubaza, wavugishwa n'Imana yavuze ayo majambo kuri we kuri nde? Niwe yayivuze ko canke yayavuze ku wundi? Filipo arateranura akanwa, atangurira kuri ivyo vyanditswe, amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu. Bakigenda mu nzira bashika ahari amazi, iyo nkone iramubaza iti, eha amazi, ikimbuza kubatizwa ni iki? Filipo arayishura ati, namba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka. Nayo iti, ndizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Ivuga ko bahagarika umukogote, baramanukana baja mu mazi bombi. Filipo niyo nkone arayibatiza. Bavuye mu mazi, mpwemu w'umwami Imana ajana Filipo, inkone ntiyasubira kumubona, kuko yashishikaye kugenda inezerewe. Imana ikomerwa amashi menshi. Twaririmbye ngo, mejeje kumwizigira anyuzuza amahoro. Imana ishimwe. Aya majambo ni maremare, mugabo tugerageje kurondera icyo dukuramo, turabona inkone umwami yagiye i Yerusalemu, mugabo iri kiraza mu nzira, bavuye gusenga, mugabo ariko araza mu nzira ngo agenda arasoma ivyanditswe, agenda arasoma kubitahura, mugabo ngo agira ikibazo cyo kubimenya. Imana idufashe cyane. Hanyuma hamwe ijambo ry'Imana riko riratubwira ko abashize umutima bose ku by'iyo Mana irabihishuye. Imana ngo icituma Filipo umuntu wayo yamubwira ati, genda uriya muntu musigurire ivyo ariko aragomba kumenya. Imana ihabwa icubahiro cyane. Maze Filipo amaze kubimusigurira, ya nkone irizera irakizwa, mbese ngo no kubatizwa irabatizwa. Imana ihabwa icubahiro cyane ko idatererana abariko barayirondera. Inzira zose wacamwo uriko
urarondera imana yoyo izokubona kandi izomenya uburyo igushikira kugira ngo ikwihishurire imana yacu ikomerwe amashyi menshi. Nitwasoma ijambo ry'Imana tuzoba dushize umutima ku byayo, kandi naho hafi yawe hatoba harimo ubigusigurira, imana yo yibona uwo mwete izomenya uko ibigenza, uzoyihishurira. Imana ihabwa icubahiro cyane. Inyishu igira kabiri kw'iki kibazo kivuga ngo mbega nokora iki, nobigenza gute kugira ngo nshire umutima ku vy'iyo mana, ni ijambo rivuga ngo mu gusenga. Imana ishimwe. Mu gusenga naho uzoba ushize umutima ku vy'iyo mana, kandi naho niwasenga iyo mana izokubonera mu mpisho. Iyo mana izobona umwete wabishizeko mu kuyirondera, hama izozikwihishurire. Mukomeze kwibuka ko iyi mana ikwihishuriye bigushikana ahantu ata kintu na kimwe kikunyiganyiza, maze ukagendana n'Imana wemye. Imana ishimwe cyane. Dusome ahanyene mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice c'9 duhere ku murongo waho w'10. Ni inkuru ya Sawuli, ni ndende mugabo dusome aya majambo y'Imana yo guhera ku murongo w'10. Havuga ngo i Damasiko hari umwigishwa yitwa Ananiya. Umwami Yesu aramwiyereka, aramuhamagara ati Ananiya. Nawe ati sabwe mwami. Umwami aramubarira ati va hasi uje mu nzira yitwa igororotse, ubarizeyo mu rugo kwa Yuda umuntu yitwa Sawuli w'i Taruso, kuko ariko arasenga. Imana ishimwe cyane. Imana irabona Sawuli ko ariko arasenga, maze irungika Ananiya ati genda ubaze aha n'aha, hariho umuntu ariko arandondera, hariho umuntu ariko arasenga. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 12 havuga ngo kandi yabonye umuntu witwa Ananiya yinjira ahari, amurambika kw'ibiganza kugira ngo ahumuke. Ananiya aramwishyura ati mwami, uwo mugabo ko numvise benshi bavuga ibyiwe by'inabi nyinshi yagiriye abera bawe i Yerusalemu, kandi nino ahafise ububasha abuhawe n'abaherezi bakuru bwo kuboha abambaza izina ryawe bose. Umwami aramwishyura ati pfa kugenda, kuko uwo muntu ari ikintu nitoranirije ngo ajane izina ryanje imbere y'abanyamahanga n'abami b'Abisirayeli. Nanje nzomwereka imibabaro uko ingana, azoba akwiye kubabazwa ahogwa izina ryanje. Imana idufashe cyane. Aya majambo tubona ko usomye uhereye inyuma gato, ni Sawuli wa muntu yahama abantu b'Imana mugabo akabahama mu butamenya. Wewe yibaza ngo aragororotse, arakomeje mu kubaha iyo mana. Imana ishimwe cyane. Hano mugabo ngo ariko arabikora ari mu nzira agiye kurondera abandi, mu muco w'Imana mwinshi uramumurikira. Ijwi ry'Imana aramubwira ngo Sawuli, Sawuli, umpamirike, umpigirike. Ngo ico gihe acarahuma amaso, hama agiye akomeje kugenda aho yarari asenga Imana. Ngira ngo yafatiye kuri ryajwi, hama ngo agisenga Imana nibaza ko yasaba ngo imwishurire, imutahuze uko akwiye kubigenza. Hama ngo Imana ituma Ananiya, kuko yamusanze ariko arasenga, yamusanze ariko aratakambira Imana kugira ngo imwishurire, maze Ananiya amurambika ku biganza. Hama uwari Sawuli aratabagwa. Ntiyatabagwa gusa, ahubwo guhera ico gihe acarahindura vision, acarahindura intumbero. Abo yaragiye guhonya, abo yaragiye kwica, uwo yariko aranka ko bavugira, ahubwo acara ari wafata idarapo mu kumuvugira. Imana ishimwe cyane. Niwafata akanya ko gusenga, Imana ntizovyirengagiza. Niyo vyoba bigukomereye cyane, niyo wowe utabona ivyo ari vyo, niwafata akanya ko gusenga, aho ndongera ko ngo utarambirwa, Imana izokwihishurira. Ntuzogenda utabonye kugira neza kwayo, kandi niwakubona uzokomera, uzoramiriza. Imana yacu ishimwe cyane. Inyishu igira gatatu ni inyishu ivuga ngo mu kwiyubara kugira ngo hatagira na kimwe
by'iyo mana. Gushira umutima ku by'iyo mana, inyinshi igira gatatu ivuga ngo ni mu kwiyubara kugira ngo hatagira na kimwe kigutoroka mu by'iyo mana. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyatoranijwe, dusome muri icyo gitabo nyene igice cya 17 duhere ku murongo wa 22 dushikane ku murongo wa 22. Havuga ngo Paulo ahagarara hagati muri Areopago aravuga ati, bagabo bo muri Atenayi, mbonye muri byose ko mukabije kubaha imana zanyu. Ni imana nyinshi, imana zanyu. Kuko aho nagendagenda nitegereza ibyo musenga, nasanze hari n'igicaniro cyanditswe ko ngo icy'imana itazwi. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabarira. Imana rurema yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, niba mu nsengero zubatswe n'amaboko kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'uri n'icakenye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose, kandi yaremye amahanga yose y'abantu ibakuye mu muntu umwe ngo basagaze mu isi yose. Yashinze ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yageze, icira abantu imbibe z'aho baba, kugira ngo barondere imana, ngo nabakumbure bakabakavye boyibona, naho itari kure y'umuntu n'umwe muri mwebwe. Imana ishunda umuntu ariko ararondera imana, ntacyo bitwaye inzira yose wowe uri kuracamo, mugabo uri kurarondera imana. Imana ishimwe cyane. Ubundi ibyitwa imana bishobora kuba byinshi, mugabo imana nyamana aho iriyizi. Imana ishimwe. Ni wowe uri kurarondera iyo mana nyamana, imana ya Aburahamu, imana ya Isaka, kandi imana ya Yakobo, imana umuremyi w'ijuru n'isi. Nimba uri kurarondera iyo, nta kabuza uko bigenza kose izo kwishurira. Imana ishimwe cyane. Aba bantu ngo mu gusenga ibigirwamana byabo nabo baravuze ngo reka twiyubare, reka twikingire, ku buryo nihaba hariho n'imana itazwi ntituze duhombe iby'uwo mugisha wayo. Imana idufashe cyane. Maze ngo mu mazina y'ibigirwamana basenga bashyiraho n'igicaniro cyanditseko ngo icy'imana itazwi. Imana ishimwe cyane. Bivuga ngo imana yararavye uwo mwitwarariko w'abo bantu, iravuga ngo reka ndabarungikire ubahishurira iby'iyo mana. Imana ishimwe cyane. Maze iratuma Paulo ababwira iby'iyo mana itazwi, kandi amaze kubibahishurira baratabagwa, bagirirwa neza, maze bamenya imana bakwiye gukurikira. Imana ihabwa icubahiro cyane. Nanje nawe nitwashira umutima ku by'iyo mana, intambara zizodutera ubwoba, ibikomeye ibizodukanga, ariko tuzokomeza, tuzoramiriza. Imana ihabwa icubahiro cyane. Turangirize ku majambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Daniyeli. Abakora ibibi byo kurwanya isezerano azobazimirisha akarimi keza, ariko abantu bazi imana yabo bazoshikama bakora ibikomeye. Imana ikomerwa amashyi menshi. Aya avuga ngo abagwanya isezerano, abagwanya iby'iyo mana, ababifata ibisanzwe, abatabishize ku mutima, abo umwanzi azobazimiza akoresheje akarimi keza. Azababwira ngo nta na kimwe Imana irazi ko bigoye, izobagirira ikigongo. Si ibyo, ayo ni uruhendo rw'umwanzi. Ijambo ry'Imana rivuze ngo abagwanya isezerano umwanzi azobazimirisha akarimi keza. Ngo ariko abantu bazi imana yabo, abantu barondera imana bakayimenya, bakafatana bakanywana bitavuye ku byo bumvise gusa, ariko bayibonye no mu buzima
buzima bwabo, abo ngo bazoshikama no mu bikomeye bazohagarara kandi ngo bakore ivy'ubuhizi. Imana ikomerwa amashi menshi. Aho niho umuntu ashize umutima ku vy'iyo Mana ashika, ageraho atana kimwe kimunyiganyiza, maze akagira ubukristo bwuzuye, atari bwa bundi bw'amajambo, atari bwa bundi bwo kwihumuriza ngo ninjirira aha canke ahandi. Mwene data yadushingiye intahe, yavuze ngo amaze guterwa intege ngo zo gusenga kuko abonye ibindi byose byanse, batanguye kuza aragenda gusenga, ngo mugabo bakumva umengo ni bya bintu, ngo mugabo ntafata ingingo. Umunsi Imana yamugendereye agafata ingingo, ibintu byarahindutse, ubuzima bwiwe buhinduka ukundi. Natwe niko bimeze, nitwashira umutima ku by'iyo Mana izotwishurira, kandi maze kutwishurira tuzoshikama dukora iby'ubuhizi, kandi si turi ngaha mu isi gusa, no mu ijuru iyo tuza tuzoshikayo. Mu ijuru iyo turiko turagana naho tuzoshikayo amahoro. Imana ikomerwa amashi menshi. Yayo majambo y'Imana nari mfise duterana kw'intege uno munsi, abayumvise bakayakira, Yesu abahezagire cyane, Yesu abakomeze, nta kizobanyiganyiza, tuzoramiriza no mu ijuru tuzoshikayo. Imana ikomerwa amashi menshi.